Ndi umuyobozi wa Pen Blind School, ni ishure riri muri fondation Uwiragiye. Ishure novuga yuko ridasanzwe kuko mu vyo risanzwe rikora ryigisha cane cane abana bafise ubumuga bwo kutabona. Nico gituma rero tuvuga yuko ari ishure ryoba ridasanzwe. Ni ishure rimaze imyaka 6 rikora, kandi ivyo rikora biramaze kuba biboneka. Twebwe muri fondation Uwiragiye twama dufise bishasha, nitwovuga aho twatanguriye mu myaka igiye kurenga 6 dufise ibintu bishasha vyinshi. Twarashoboye kuramura abana bamwe baraheza, ubu naho abana iyo bakoze ibibazo turabona ko babitora. Twatanguye turabana bakeyi, abana 13, nawe tugeze ku bana barenga 200. Iyo twakiriye abana bashasha turagira ico twitwa nk'umugigwa wo kwakira abana bashasha. Abana bashasha rero iyo baje turagira igisabisho, tugasangirira hamwe, tukabakira. Novuga yuko umwaka w'ishure twawutanguye neza, twawutanguye dufise ibirasi bikwiye abanyeshuri dufise. Gushika ubu tukaba dufise abanyeshure dutanguranye bangana n'amajana 231. Mwabo banyeshuri majana 231 harimwo abahungu 116 n'abakobwa 115. Umwaka w'ishuri uheze twawurangije dufise abanyeshure 145. Mugabo harimo umwe yari atamaze umwaka, no kuvuga ngo abashoboye kumara umwaka neza bari 144. Hanyuma ibice 84 kwijana byabo bakaba barashoboye kumenya, no kuvuga abanyeshure barenga gato 120 barashoboye kumara umwaka bamenye. Harimo ishure ryakoze ibibazo vya leta, akaba ari ishure ryo mu 9 niryo ryonyene gushika ubu twari tumaze gushika ko rishobora gukora ikibazo ca leta. Ku banyeshure 10 twari dufise bose bakaba baramenyeye rimwe ikibazo ca leta, no kuvuga ngo tujanishije twararonse ibice 100% by'abanyeshuri bakoze ico kibazo bose baramenye. Mu by'ukuri rero twebwe hano muri fondation abana bacu batoye bose. Umva rero twaciye tugira umunsi mukuru wo gusangirira hamwe nabo, kandi icambere dushimira Imana ko twabanje gusenga, abana turabasengera, turavuga ati rero nimwabitora mwese uko mungana mu 9 tuzogaruka gushima. Babwiye yuko dutanguranye abanyeshuri majana 231. Hanyuma muri abo harimwo abanyeshure 6 gusa biga bataha, abasigaye bose biga baba mu ndaro. Twaratanguye rero n'umugambi wa leta wo kwigisha abanyeshure bose, no kuvuga ngo abafise ubumuga n'abatabufise bari hamwe, ico bita education inclusive. Ubu rero tukaba dufise abanyeshure 95 bafise ubumuga bwo kutabona, harimwo abahungu 37 n'abakobwa 58. Abo bose rero baba mu ndaro. Ivyo bakoresha byose by'ubuzima bw'ishure n'ubuzima bwo kubaho byose bikaba bitangwa
na Fondation Uwiragiye iserukiwe na Madame Sylvie Uwiragiye. Umuntu yiyaga aho yishikira, nico gituma mu migambi yacu twavuze ati bitunaniye kubera n'abana b'igihugu tuzobasubiza abene gihugu canke igihugu. Mugabo gushika muri aka kanya ntiturananirwa kandi tubikora neza, n'abadufata mu mugongo tuguma dutera kamo kugira tuzoronke abadushigikira cyane mu bikoresho, kuko niyo tugiye gufungura tubafungurira ibyo kurya byinshi, mugabo leta iradufata mu mugongo muri bike byo gufungura. Nico gituma je nibaza yuko notera intege n'abavyeyi nabo bakaza baradufasha cyane mu gisabisho kugira uwo mugambi natanguje wo kwigisha abana bagendana ubumuga bwo kutabona kugira ntuzosubira inyuma, kubera abana batabona nabo n'abana b'igihugu n'abana b'u Burundi. Jewe rero nkuko natanguje iki gikorwa nagiriye impuhwe abo bana batabona, kuko narababona kenshi n'ibigo ntivyari byinshi gose kandi ntibari gukwigwaho. Ubu tugize amarusansu maheshi dusanga abana batabona ari benshi cyane mu gihugu. Rero tunasaba Imana yuko yodufasha nituze twigere dukehanirwa mu bikorwa byacu byo gufasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona, kandi nabo twifuza ko bokora bagashika kure. Rero iyo twigisha aba bana hariho abamaze guheza kaminuza n'abandi bagiye kuzotora diplome mu mwaka uza, urumva n'abana nk'abandi rero kandi barashoboye. Twifuza yuko bazoza barakora mu buzi butandukanye, mu bwa leta, mu bw'abikorera ibyabo, ibyo byose turavyifuza ko bazoza barabikora neza. Dutanguranye neza na neza n'ibisata bitatu mu mashuri yisumbuye, no kuvuga igisata science sociale et humaine, ni gisata cigisha imibano, hamwe n'igisata ibisata bibiri vy'ubuhinga, kimwe bita informatique de gestion, iyindi banque et assurance. Ibyo nibyo dutanguranye, mugabo dufisemwo abanyeshure batari benshi cyane, no kuvuga ngo abanyeshure 15 muri technique, abasigaye biga muri science sociale et humaine. Aha no bamenyesha yuko muri science sociale et humaine tuva mu mwaka wa mbere w'amashure y'inyuma y'ishure shingiro gushika mu mwaka wa gatatu, mugabo muri banque et assurance na informatique de gestion niho tugitangura ivyo bisata. Abigisha dufise gushika ubu barakwiye, nta kibazo novuga yuko c'abigisha dufise, kandi n'ibikoresho novuga ngo bazokoresha cyane mwizo section technique nabyo nyene birakwiye. Twebwe muri Fondation Uwiragiye mu by'ukuri turagerageza, nubwo hari igihe umuyaga nkuba utugora, amazi akatugora, mugani nk'ahandi hose, ariko gushika ubu twebwe turashima kandi tunatera kamo gose yuko natwe ayo mazi tuyakeneye kugira tuyaronke ku bwinshi canke ku mwanya, amatara tuyaronke ku mwanya, kuko na cyane dukoresha amamashini afise inguvu nyinshi. Iyo rero umuyaga nkuba ucika mu by'ukuri biratugora, niyo ntambamye novuga tugenda duhura nayo, ariko ibindi turashima mu by'ukuri. Ingorane nyamukuru novugira ngaha nuko dufise ikibazo kijanye n'ibikoresho vya none abanyeshure biga bafise ubumuga bwo kutabona bafise. No kuvuga ngo bategerezwa kuba bafise ibikoresho bigezweho, amamashini abafasha kugira ngo bashobore kwiga neza, ariko turabona yuko turacakoresha ubuhinga bumwe bwa kera. Tukifuza rero yuko leta ishiremwo ukuboko cane kugira ngo abana bagendana ubumuga muri rusange, ariko cane abagendana ubumuga bwo kutabona
bashobore kwiga neza nk'abandi. Nagomba gufata na kano kanya kugira ngo sabe leta ibicishije mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi kugira ngo basubiremwo basubiremwo ordonnance ministerielle igenga abanyeshuri cyane cyane iyo turiko turabarikura canke tuvuga tuti donc kijya bita deliberation kugira ngo abanyeshuri biga bafise ubumuga bwo kutabona bashobore koroherezwa niko no bivuga kubera yuko hariho icigwa novuga cibiharuro giteye ingorane kubera yuko ubwo buhinga nyene bukomeye butaraboneka twovuga yuko hakiriho agahaze kugira ngo ivyo biharuro bashobore kuvyiga neza ari naco gituma bica bituzazanira iyo hageze muri iyo periode de deliberation. Tukasaba rero leta yuko yodufasha kijya gitabu canke ajya amategeko agenga kwimura abanyeshure ashobore gusubirwamo cyane cyane baravye ingorane abafise mwene ubwo bumuga baba bafise nuko ivyo bikoresho mu gihugu bitaraboneka byo gushobora kwigisha mwene abo bana.